Twihweje ino ngingo yaherutse gufatwa ku munwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, yahavuga yuko ata mwana azosubira kwandikwa mu bitabo by'abana bavutse mu gihe uwamwibarutse aterekanye se w'uwo mwana. Twibaza yuko uwo mushikiranganji ariko ararenga akarimbi cyane mu bijanye n'ububasha ahabwa n'amategeko, kuko twagomba twibutse yuko umushikiranganji ingingo afata ivyo bita mu gifaransa ordonnance ni ingingo idashobora kuza ivuguruza ibwirizwa shingiro, idashobora kuvuguruza amabwirizwa, idashobora no kuvuguruza amategeko aba yafashwe n'umukuru w'igihugu. Ni kuvuga n'ingingo iri hasi dufashe kukungene amategeko asumbasumbana, bisigura yuko mwene iyo ngingo uretse yuko yayivuze ku munwa, nubwo yari kuba yayanditse, iyo ngingo ntishobora kugira nguvu na ntoya mu gihe hariho amabwirizwa, ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono asanzwe akingira uburenganzira bw'umwana, asanzwe yemeza yuko umwana igihe cyose avutse afise uburenganzira bwo kwandikwa utitaye yuko se wiwe yoba azwi canke atazwi. Rero tukibutsa yuko uwo mushikiranganji ivyo yavuze, nubwo vyobaye ari ibintu vyumvikana, nubwo vyobaye ari ibintu bifise umutwe n'amaguru, ni ibintu bidakunda yuko umushikiranganji ahindura ayo mabwirizo yose tweje kuvuga n'ayo mategeko asanzwe ari hejuru y'ingingo y'umushikiranganji. Bisigura yuko iyo bibaye vyari ibintu bizima, kumbure bosavye inama nshingamateka canke nkenguzamateka bakaraba ingene bashiraho ibwirizwa riza rihindura yandi mabwirizwa yarahari. Mugabe itegeko ry'umushikiranganji riri hasi cane kubijanye n'ingene amateka asumbasumbana, ku buryo bidakunda yuko mwene iyo ngingo ishobora kubaho canke ngo ishobore gukora itahonyanze amabwirizwa n'ayandi mategeko asanzwe akurira ingingo y'umushikiranganji.